niwe ugomba kuzana amahoro mu muryango wawe, niwe ugomba gutera imbere mu byo uri kurakora. Ugire uyu mutima. Naho ufite ibituma byose byo gushavurira umuntu yaguhemukiye, yakugiriye nabi, akononera akazi, yakwabaje mu rugo, mu muryango, ugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Kunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira ari mu cete Paulo yandikiye abi Filipi igice ca 2 umurongo wa 5 gushika ku murongo wa 11. Abi Filipi igice ca 2 umurongo wa 5 gushika kwa 11. Handitse ngo umutwe w'amajambo aravuga ngo uko Yesu yatubereye akarorero. Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Uwo naho yarasanganwe ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringana n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acikusa n'abantu. Kandi abonetse afite ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka no gushika ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirenge yandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ayivyo mu ijuru n'ayivyo ku isi n'ay'ivy'ikuzimu. Kandi indimi zose zize zature ko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Wari kurankurikira uri wenyene canke adukurikira muri benshi, nkundira ndababwire ngo ugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Iri jambo riba nk'itegeko. Paulo yari kwandikira ishengero, ntiyabasavye ngo ni bwirizwa, ni kintu abona cankenerwa bakeneye kugira namba bagomba kubaho neza, kubana neza. Yari ko arabahanura haruguru ingene abantu bobana n'abandi, ingene abantu bo kubaha abandi. Reka turabe kuva ku murongo wa mbere ushaka kwa 4 aravuga ngo nuko namba hari ukuremeshwa muri Kristo, namba hari ukwirurwa kuva mu rukundo, namba hari ugusangira mpemu, namba hari imbabazi n'ikigongwe, mwuzuza umunezero wanje muhwanije imitima, musangira urukundo rumwe, muhuje umutima n'inama. Ntimugire ico mukora kubwo gukebana canke kwifata uko mutari, ariko mwicishe bugufi, umuntu wese yiyumvire ko mugenzi we amuruta. Kandi umuntu wese ntiyumvire ivyiwe gusa, ariko yiyumvire n'ivy'abandi. Aca twereka renge n'ivyo twobishikako. Ati nukugira wa mutima wari muri Kristo. Kugira umutima wa Kristo muri twebwe. Inyifato, attitude, ni gute wifata muri wewe, abantu bakubona batakubona. Wiyemeze. Yesu yarasi bituma vyose vyotuma ataza mu isi, kuko abantu bari bahemukiye se, abantu bari bamuhemukiye, abantu bari bagararije. Ikindi yarazi ko niyaza bamwica, yaje abizi ko apfa, atari urupfu rwego rwose, urupfu rwo ku musaraba. Abantu babangwa ku musaraba ari abantu babagararije, abantu babagizi ba nabi muri societe, babi baruhebwa, nta kindi kugira ngo bereke abantu ko abantu ari babi, babamanika ku musaraba abantu bose bakabibona. Bibiliya iratubwira ko Yesu atacaha yakoze, yazize ibyaha vyawe nanje. Ariko ivyo aravyemeragira umutima, ntiyemera kuguma asa n'Imana gusa. Araza yambara umubiri w'umuntu yakoze ivyaha, asa n'abantu, aca bugufi. Niwe ugomba kuzana amahoro mu muryango wawe, niwe ugomba gutera imbere mu byo uri kurakora. Ugire uyu mutima. Naho ufite ibituma byose byo gushavurira umuntu yaguhemukiye, yakugiriye nabi, akononera akazi, yakwabaje mu rugo, mu muryango, emera kumanuka, emera kumusanga, emera kumenya igituma uwo muntu ameze uko. Yaraje abana natwe, aburuyoya, arakura. Yari kuza nk'Imana agaca yambara ishusho y'umuntu w'imyaka 50 ubwo nyene, ariko yari ihanganye, aca mu rugendo rwose rw'umuntu, aba umugurano, aba umuja wundi.
yemera kuganzwa n'amategeko, niko mu Bagalatiya 4 hatubarira, kugira ngo agukize we nanje. Umuntu umwe yaravuze ngo iyo abatwara utunyegeri yari kuhinduka akanyegeri, kugira ngo agukize we nanje, aguserve, agukorere, agushikane aho data agomba. Natwe rero tugire umutima wo muri Kristo Yesu, duce bugufi, twihangane, turengane ivyatubabaje, dutsinde ishavu, duce bugufi, naho twatume ari byo twateye ko imbere, twiyumvire ko n'abandi badusumbya, twiyumvire ko ivyo dukoze tutarabambere, twiyumvire ko aho turi n'abandi bari bahari. Imana iguhezagire, Imana ikugire neza, aho ushishikara kugira umutima uri muri Kristo Yesu, uhesha Imana icubahiro, kandi Imana nayo ikaguhesha icubahiro nk'uko yabikoreye Kristo. Urakoze, usangiza abandi ijambo ry'Imana kandi uhanura abandi, uragahezagirwa.